Yesu ashimwe cyane ndabaramukije n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umwami wacu abaho umugisha umwami wacu abagirire neza cyane uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice ca 23 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri ni Zaburi ryoshe cyane ni Zaburi mu majambo menshi kandi y'agaciro amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere atubwira ngo horaho niwe mwungere wanje sinzokena anzagiza mu canya cy'ubwatsi butotahaye andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira uhoraho ubuhungiro bwanyu, ndabifurije kugira uhoraho umwungere n'umuntu ahambaye cyane, umwungere n'umuntu afite akazi gakomeye, umwungere n'umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose umwanya ku mwanya, gikeneye gufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga bazati isaha zo kugaburira igitungwa canje kirageze, isaha zo gushorera igitungwa canje ku mugezi zirageze, isaha zo gukukira igitungwa canje zirageze. Aramenya umwanya ku mwanya ico igitungwa ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati uhoraho niwe mwungere wanje. Yari yaritabuye ko ari igitungwa cy'uhoraho, yari yaritabuye ko ari umuntu uhoraho ari we mwungere wiwe amujejwe. No kuvuga uhoraho ni umwungere mwiza, aragira neza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifuriza kuragirwa n'uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira uhoraho mwungere ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara, kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungere, ntazigera bura icanya gitotahaye akuragiramwo. Ndabifurije rero mwese kuragirwa n'uhoraho. Hari benshi biruka nkabarondera ubutunzi hana hariya, bakaja ku bapfumu, bakaja kuraguza, ariko babagiye babaragiwe n'undi muntu atari uhoraho. Babaragiwe n'umwansi, babaragiwe n'utazi kuragira, aragira kubita igitungwa, atamenya ko cibungeza, atamenya yuko gikeneye kubungabunga. Rero niwizigira uhoraho ntuzokena kuko azokuvyagiza mu canya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abaho umugisha.